Yesu nkundire tuje mu gisagara ca Rumonge neza na neza aho mu mbuga muri Good Father Music. Haraciye igihe kitari gito abantu banshi bazi ko umusaza John B yari mu gasho. Ku makuru dufise nuko uno musaza yarasohotse ariko ubu aridegembya ari libre. Ariko naho biruko amakuru dufise ko no musaza naho ari libre ataratangura neza na neza gukora ibikogwa. Je ne sais pas pourquoi yaciye ashika ari calme sana. John B muramwibuka yuko yakoze ibikogwa byinshi na cyane mu gukorana n'abaririmbyi batandukanye abo mu gisagara ca Rumonge. Aho tuvuga ubyibuke neza yuko yarasanzwe ndetse arongoye umugwi wa Mbugiste Unit. Uwo mugwi wari usanzwe uhurikiyemwo abaririmbyi batari bake harimo nka Inyuma, umusaza Ndagano canke G5 n'abandi. Ariko uno munsi muri Good Father Music rero byoba byifashe gute? Hoba hariko harakogwa iki? Nyaburya iyo nzu y'ubuhinyanyuzi mu gisagara ca Rumonge yakoreyeho abaririmbyi canke yafashije abaririmbyi batari bake harimo nka Dani canke Msamaria Dani, Uncle B n'abandi na Mr. SS indirimbo yanje nakoze nekoreye muri Good Father. Ni John B rero akaba yamaze gushika ku murongo wa telefone mu kiganiro cacu Hit Music. Oya musaza umeze neza? Tumeze neza. Uko poa kabisa Mr. John B turi sawa turashima. Yes musaza, pole sana kwanza no kuba warafunzwe musaza. Murakoze cyane. Hari abantu bakunda kuvuga ati iyo umuntu yaronsa amahirwe atari meza canke mabi agaronka agafungwa avuye ari hariya kenshi ivyumviro bari vyinshi gute? Hari ivyumviro wari ufise vyerekeye umuziki uri hariya musaza? Uvuze nawe mfise ivyumviro, nta muntu ushobora kubura ivyumviro, gusa umuntu ashobora kugira ivyumviro bitandukanye n'ibyo abandi biyumvira ko byo bayiyumviye. Yes, uno munsi John B, uno munsi uri libre, watanguye gukora ibikogwa vyawe. Abantu bibaze yuko studio yawe Good Father Music uno munsi yoba yifashe gute? Ku by'ukuri ibintu bimeze neza, gusa urazi mu gihe umuntu afashe umwanya atahari hari ibishobora guhinduka kugira umuntu ashobora kumaza kwitunganya kandi kugira ngo ashobore kubandanya ibikorwa neza. Ndibaza mu minsi itari mike ashobora kubashikiriza song zoba yakozwe shasha hinyanyuriwe muri Good Father na jewe John B on the hit. Yes, warusanzwe ufise umugwi wa utaraja gufungwa. Warusanzwe ufise umugwi byitwa yuko washigikira Mbugiste Unit. Uno munsi uwo mugwi John B wowa wifashe gute? Hoba hari amakuru ayahe y'uwo mugwi? Umugwi abari bawugize benshi baragiye hanze y'igihugu, abandi novuga ntibari mu mirimo ya misi yose ishobora kubarekurira bakora umuziki. Nuko ariko ndibaza vuba mashobora kubona abazoba basubiye kugaruka bari hafi yanje, bashobora kubona hamwe yawe bazotangura gukora ketse n'abandi shobora kuronda bashasha abarivyi babishoboye, dushobora gukorana umuziki tugasubira kuzamura umuziki wa Mbugiste Unit kiretse no mu Rumonge icyarimwe. Yes, John B abantu benshi barakumenyereye, bari basanzwe bakumenyeye ugikorera mu Gatete, uva mu Gatete uja mu gisagara ca Rumonge, uva mu gisagara ca Rumonge uja mu mbuga. Muri iyo myaka hafi yaba 10 canke 15 uri mu mwuga w'umuziki, wobona gute, woshobora kuvuga gute kuvyerekeye iterambere ry'umuziki bivanye nuko wewe ubibona? Ku by'ukuri umuziki amajambo make warateye intambwe ku rwego rw'abandi, ariko ku rwego rwaha mu Rumonge novuga ntibakwegana. Umuririmbyi yafashijwe akagira aho yishikanye ntasubira inyuma kuraba barumuna we canke abandi abona ko bisabwa ko afata ukuboko kugira ngo nawe aberekeze aho yaciye. Ariko novuga nti umwanya uracariho wo kwikosora canke kumenya
icyo umuntu yokora kugira ngo abaribye bashoboye mutararumonge bashobore gutera imbere n'umwete kuri twebwe abaproducteri bariko baranagwira ndibaza nko mu myaka 2 iri imbere ngira impinduka udashobora kuja ku muvuduko nk'uwariho kera mu myaka 10 cyaciye ndiheze wari umuziki mu kwa ofisi nguvu wari tabwaho ndibaza vuba birashobora gusura kugaruka ku rutonde kuko murasemerera ndumva kenshi ku maradiyo musemerera ndetse no mu bindi binyamakuru ndibaza benshi bagiye kwikubita gashi. Yes, uvuze ati mu baririmbyi bateye imbere aho wowe ushatse kuvuga ba Musamariya, ba Tiger Breeze, ba Bankobi, ba Arnovici, ba Feniji canke ubushatse kuvuga ku bwawe abaririmbyi bateye imbere ku bwawe ubushatse kuvuga ni nk'abande? Kino ni nabona nk'ubu aho bahagaze. John B? Ambike. Nayivuze nti mu baririmbyi no vuga yuko basanzwe baraciye mu maboko yacu bateye intambwe. Ni nka Avuye ashobora kugaruka akaganiriza abarumuna we ati mbe ibintu bimeze ukuntu ushaka agaterana n'agacumu kubumwe muga hanini ni impanuro kuri barumuna we bariko barakora umuziki ngaha mu Rumonge. Musamariya niko kuko waraho ndibaza afise icyo aterera nagerageza aterere kuko yarabonye ibitari bike arafise naho yishikanye nahageze n'aba bandi nyene hari n'abandi basanzwe bazi yuko twaciye muziki icyo twafashije nabo bamaze kugira aho bashitse bagira icyo bakoze ku bandi nico. Yes, John B ndaguheruka hari n'indirimbo zitwa yuko ziswe izina giwawe wakoranye n'abandi baririmbyi ujya mu gambi wo gukora kujya uhamagara abaririmbyi bakaza bakaririmba hanyuma indirimbo kakwitirirwa wewe naho utashizemwo amajwi uwo mugambi woba warahagaze canke uwo mugambi urabandanya? Ego umugambi ntiwahagaze ariko abaririmbyi bari baciye basaba yuko hobaho gushigikira umwe ku ruhara rwiwe kugira ngo bashobore gusohoka nk'abandi ashobore gushika ku ntambwe nk'abandi twagiye turafasha ku ruhara rw'umwe. Muri studio turafite indirimbo zishika ni nka 8 z'umuririmbyi Faraja Prince uwentuze abimakamba niwe murindi twavuga ko twatangure gukorana ariko hariho n'abandi vuba murashobora gutangwa kuzamura bumva indirimbo zabo bazishira ku mugaragaro gufasha abaririmbyi nukuri nivyo niyemeje navyo nkiriko ndakora ko Imana dufashije tugasubira kuba twidegembya mugiye kubona ibikorwa mu mistari myinshi. Yes, John B usanzwe wewe uri mu bahinyanyuzi ba kera. Yes, wibaza yuko niki gituma umuziki w'igitsina gore kubigeme udatera imbere cyane ugumura inyuma ndetse muri kino gihe bigaragara yuko abaririmbyi kazi abigeme bariko barikora mu gahogo mu gisagara ca Rumonge. Wibaza ni kubera iki? Je ndibaza urabona abaririmbyi baba kenyezi nti kurondera uburyo bwo kwifasha mu studio usanga ari ibintu bibakora cyane hanyuma kandi no kwitaho kuronka abantu babitaho gushobora kubafasha kubashigikira mu mugongo biragorana kandi kinacho n'abantu usanga kenshi bitinya kuja muri studio ngo agiye gusaba akaririmbo usanga bimugora amaze guca hirya no hino ariko novuga abaririmbyi b'abakenyezi bogerageza kuja baraja mu studio atandukanye bakagana bakerekana impano bafise hanyuma ama studio akagira icyo bafashije bivaye nuko berekanye impano bagira ariko kenshi n'abantu usanga bagomba kwikumira nico kibazo bafite. None mu migambi we ufise nka John B yo gufasha abaririmbyi nta bigeme bashasha uri kuribaza yuko ushobora kubashiramo mukabafasha? Ndibaza benshi bagiye barabona ku rubuga rwanje rwa Facebook ndagerageza kuzarandika ibintu bitandukanye ndibaza abo tuganira bitwara abaririmbyi banyandikira barazi ukuntu ndabaganiriza kandi barazi ko ikintu cya mbere nkenera nuko tutosubira mu bintu vya kera umuririmbyi utegeze kumenya yuko icyo ushoboye utegeze kukibyaza umusaruro
umuririmbyi w'umwigeme azi ko ashoboye arandondera sinzoreka kumushigikira. Nuko yes avuga ngo ndohabatagura ngo mpaka nshigikire ngo abahungu gusa n'abigeme barahawe ikaze kandi ndazi yuko vuba abo tuzoganira bose bazotegeza gukora ibikorwa mu bibone ku mugaragaro atakibazo bakimwe kirimo. Yes, abantu bari bibaza yuko John B Godfather yazimye burundu nakaye kajambo babwiye. Ega ku byukuri abantu bibaza yuko ibikorwa byazimye ahubwo nuko tuvuga duti abaririmbye barakora profane ntibariko ubu nta mvuduko muremure bariko barabikorana, ariko ndibaza yuko tugiye kuzana system ishobora gukwega abandi baririmbye bituma basubira gukora indirimbo zikaja ku mugaragaro. Ndibaza n'ibiteramo bigasubira kugaruka nka kera ngaho mu gisagara ca Rumonge no mu mihingo ihegereye. Ndibaza bashobora bamenyera ati studio iri kirakora bivaye nuko indirimbo zo bariko baziko zija ku mugaragaro. Studio iruguruye ku masaha 28 kuri 28 nta mashobora kutwitura ngo areke gutunganirizwa mu buryo bwose abakeneye. Yes, urakoze cyane John B, ariko mu guheza ndakubaza ikibazo changamshakiri kidogo. Mu myaka yose umaze gukora umwuga uri kurakora umwuga wo guhinyanyura indirimbo, uramaze kuhinyanyura indirimbo udatahura nk'inotama nk'indirimbo yo mu kibembe canke ugakorana n'ababembe? John B? Ok, c'était John B. Urakoze cyane musaza, asante sana. Okay. Ilikuwa changamoto kidogo hiyo.